twarakoze video nyinshi tuvuga imyuga itatu, imyuga indwi wokora kuri internet, ariko no musi guys ndabazaniye umwuga umwe rudende muri uno mwanya uriko urabica bigacika kuri internet. No mwuga kugira utangure nta mutahe bigusaba, nta n'ubumenyi bw'ikirenga bigusaba, ahubwo ni gushira kumwete no kubufise connection internet cyamwe na telefone. Nkundira ndaguciremo ndakwibutse neza yuko dufise abahinga mu guhinyanyura ama website. Ushobora kubura ikigo kigenga, business, assurance canke ONG ukeneye website kugira ibikorwa byawe bibandanye byaguka isi ibimenya. Turahari, abahinga bacu barahari kugira babigufashemwo mu kubakira urubuga website ruzogufasha ko ibikorwa byawe bimenyekana cyane ku isi yose. So bagukorera ku giciro kitavuna. Karibu, abahinga bacu baragukorera website mu masaha atarenze 48. Turabaye ikaze, muze murabe byiza atahandi byari bwigere biboneka muri kino gihugu cyacu Burundi, kuko abahinga bacu bafise ubumenyi atabandi bantu bafise kazi. Karibu kandi guys kuri We Talk Business, muri kumwe na Dr. John nk'ibisanzwe. Turakunda ama message mugenda muduha, ama commentaire mugenda mukora, ama shares mugenda mukora, ndetse n'ama like mutibagira gusiga. Mboneho n'akajyo kubibutsa yuko mukora like kuri kino biganiro ndetse na subscribe kugira ibiganiro bizoza biraza ntimuzohore mucikwa na kimwe. Guys ndabibutse rero yuko nuko video y'uno munsi iri très important, bizakenerwa yuko ugumana nanje gushika ikiganiro cyose giheze, kuko hari ibintu nza kuvuga mu nyuma ngira meze ikiganiro. So guys rero twagiye ku kiganiro cy'uno munsi. Uno munsi ndabazaniye guys opportunité imwe rudende. Twaravuze mu video menshi atandukanye imyuga ugenda urakora, abantu benshi bakabibona nk'ibigoye, abandi bakabi nyene ntibabitahure ugutandukanya. Ariko ino opportunity yo nzanye no munsi guys, ikigusaba cyonyene ni ko ufise telefone na internet hamwe no dukonaissance dukenya gusa muri nagira ndayivuga, ariko mumbe neza yuko ari n'udukonaissance dukenya mu bijanye n'uyo mwuga. Hamikiri nacyo no mwuga uriko urahemba amafaranga menshi, abantu benshi kuri internet, kandi ni ikintu nawe nta experience bigusaba, naho buri umunyeshuri yiga secondaire urashobora kubitangura no munsi guys, ni kuko ni ibintu biryoshe cyane. So rero guys twagiye ngaha, murabona turi ku rubuga bwitwa novuga Whoop. Ni platform yitwa Whoop. Iyo platform rero nawe nyene igomba gusa nka Fiverr, ariko yoyo iratandukanye gatonya, kuko yoyo ho umuntu ashobora kudandaza ama access ku ma communauté, umuntu ashobora kudandaza novuga ama formation, umuntu ashobora create ama communauté muri usanga abantu bakaza barariha par mois muri ayo ma communauté. Ariko hari n'indi section yo muri iyo platform ya Whoop iri très intéressant, ariyo bita content rewards. Iyo rero content rewards nkuko izina ribivuga, amwe avuga ati izina n'iryo muntu ni ukugira kuronka ama reward wifashishije ama content. Bisigura iki? Nkuko tubibona ngaha anye, urabona yuko baratubwira ati turashika ngaha muri content rewards, tukabona ama offer menshi yatandukanye. Hariho MLB clipping campaign, Tom Granot uyu unye, hariho uno mugabo abantu benshi baramuzi, ni umuntu w'umustar akomeye cyane, Tom Sosnoff. No kuvuga voilà harama offer menshi atandukanye. Hariho nuno mugabo yitwa Dylan Dennis clipping, yitwa Dylan Dennis. Ariko rero guys nkuko mwabibonye, uno mwuga no mwuga ujanye no kuba clipper. Uko clipper bisigura iki? No kuba umuntu akora ama clipping. Urabona ngaha tukiri ngaha kuri page d'offre Yomi Denzel, muramuzi guys. Ngaha baravuga bati Yomi Denzel clipping $1 par 1000 vues. Muriko muravyumva.
ni ukuvuga rero guys, Yomi Denzel ni umusuperstar, ni umuntu azwi cyane muri monde francophone, muri monde ya business en ligne. Ukuntu bigenda rero, abantu n'abantu bafite amafaranga menshi, abantu bafite ibikorwa byinshi, bataronka umwanya wo kuza kwedita ama video yabo usanga barakoze kuri nka mu biganiro batanze kuri YouTube cyangwa handi hantu henshi hatandukanye. Rero bagaca bapropose abantu bati okay guys, jewe ndakenera abantu baze bankorere ama short video, hama abo bantu nzobahemba ku ma view bazuba baronse. Urana nka Yomi Denzel we wari aguhemba $1 ku ma view 1000 uba waronse. No kuvuga video si wawe, video siwe wayikameye, video yitora kuri YouTube nk'abandi bose, wowe ukaba ufise ubwo bumenyi nyene bwo guhinyanyura bwo ukamenya uti aka video ndakiminota umunota umwe iminota 2 ndakaedita gute, ndagashiramwo ama effet visuel ameze gute, wowe nyene ukaryosha video ugayishiramwo background sound ku buryo ni wayishira kuri TikTok, ni wayishira kuri Facebook, Instagram, ikaronka ama view. Wewe ucuza ugakontakta Yomi Denzel ukamubwira uti mbere nta namajambo menshi umuvugana, wowe ushikumwereka lien ya video yawe wa posta, ayibonye akabona irakwije ama kritere yipfuza, ubwo nyene avuga amafaranga yakurungikiye. Nyimba video yawe yaronse ama view 10,000, ubwo nyene $10 zawe avuga yakurungikiye. Waronse ama view 100,000 birashoboka cyane kuri TikTok, ubwo nyene amadolari $100 yawe avuga yakurungikiye, nta yandi majambo menshi muvugana. Uyu rero ni Yomi Denzel twareko turavuga. Ariko tumanutse rero musi ngaha urabona hari ama offer menshi atandukanye y'ivyamamare byinshi bitandukanye. Urabona hariho na Fédération ya football américain. Fédération ya football américain nayo nyene iriko irarondera aba Clippers ngaha urabona nkuno Tom Sosnoff uyunye afise budget y'amadolari 2,200 ategerezwa guhereza abantu, niyo yamaze kwallocatinga kuri no projet yiwe. Urabona yuko ngaha barakwereka $0 deja consommé, no kuvuga nta bantu baramukorera ama video. Niko kajyo keza kawe nawe yuko genda umukorere video aguhembe. Amafaranga yaramaze kuyashira ku meza, ahubwo habuza abantu baza kumukorera ama video bayashire ku makonti yawe ya za Facebook, Instagram, TikTok, zironka ama views, hama nawe ano madolari 2,000 uze uronke ko ayagukwiriye ayo wakoreye. Cyo kimwe na Fédération ya football américain, bo sinzi ukuntu bayita, ni baseball ni football américain, sinzi ni mumbwire muri commentaire ingene bayita. So nayo nyine urabona yuko nayo nyine barakeneye aba Clippers, no kuvuga abantu babakorera ama video bakayaposta ku ma platform, bakayishira ku ma platform yabo, hama zironse ama views, hama ukaza ukabereka ama view waronse, hama bakaguhemba. Iyo ni Fédération ya sinzi nyimba ari baseball, nyimba sinzi ngene bayita. Voilà, hari n'abandi bantu benshi batandukanye bagiye propose ama offer yabo. Urabona nko gukorera ama video bano bakinyi ba box, nzi ko ari aba box cyangwa iki, nabo nyine nawe ni muri Amerika. Urana nkuno n'umustar we yitwa Dillon Danis, nyimba no musani, nyimba akora ibiki. Urana nawe nyine amaze gushira ku meza amafaranga ngana $1,000. Ahanyi bacha bakwerekana yamaze kuba consommé, ni kuvuga $722 aramaze kuyariha abamukoreye ama video. Byose bibera ngaha kuri Whoop guys. Urabona hariho n'abantu benshi bagenda proposa basaba abantu kuza bagakora amantuzenya ama video. Rero ingene ayo ma video akora, ingene bisanzwe bigenda, wewe umaze kuba kwinjira muri no campaign, ni nka campagne ngahanye waronse umuntu usibla, ushobora kuza ku bantu benshi batandukanye, ushobora kuza kuba ari muri monde francophone, ushobora kuza muri monde anglophone. Basically muri monde anglophone niho hari abantu benshi, niho hari abastar benshi, abagwiza tunga benshi basigaye baza bagakora ama content kuri YouTube, ariko bakenera yuko content zabo ziba viral. Kugira content rero ibe viral nuko iba yaronse udushorts bakaduposta. Udushorts rero nitutuca twatira abantu kuri ya video ndende. Rero ngahanye ushobora kuza ukarondera abantu bivanye nabo utagatinga
ushobora kuguma umanuka uguma winjira muri kira campaign imwe yose. Ahanye no kuvuga yuko ni wewe n'umwanya wawe ufise umwanya yo kukwedita utu video twinshi ukadoposta kuri TikTok, umve yuko uzofisa amahirwe menshi yo guhembwa menshi, kuko ahanye biraboneka yuko benshi bariha $1 rimwe kuri 1000 vues. Voilà, no kuvuga rero gukoza ama video 30 imwe yose ikaronka ama views 1000, urumva ni $30 koza ama video 300 mu kwezi. Uco vyumva nawe. Voilà, no kuvuga rero yuko nakazi umuntu wese ashobora gukora, ni no opportunity igezweho, mbere no yitwa nk'igezweho guys, kuko ni low entry. Twebwe ibintu kera ntibyari bihari guys, ibintu kera ntibyari bihari. Kera byari bigoye kubona ama opportunity ashobora ari navuga low entry kugira uyinjiremo yoroshe, byari bigoye cyane, ariko ngaha anye bisigaye byoroshe, urakora content ukarabwa n'abantu. Rero ingene bigenda, ucugenda ukarondera video y'uyo muntu yemeye ko mukorana cyangwa washatse ko mukorana, ukayikora kuri YouTube. Maze kuyikora kuri YouTube rero ukayitwara muri CapCut, ugacagagura ubuce ukara uparti buri très intéressant. Ubwo parti rero ukaba ari bwo wedita, ugashira ama visuals, ugashira ama effect iki ama sounds, no kuvuga maze ku buryo nikashika kuri ku rubuga abantu bazokaraba cyane gose, bakagasangiza bakaronka ama view menshi. Iyo rero yari opportunity guys nashaka kubahereza uyu munsi, ariko si kuba wemeye yuko ugumuraba ikiganiro gushika ngaho tukaba turi kumwe. Reka ngene ndaguhaye bonus uno munsi, kandi bonus rero nayo ni iyihe? Ni opportunity yo kuba video editor. Twarakoze video yerekana ingene ushobora gukoresha Fiverr, utarayibona genda uyirabe. Rero menye yuko mu buzi bwinshi cyangwa mu ma service akunze kugwa cyane kuri Fiverr ni service ya video editing. So rero nyimba uzi ko ufise iyo talent, uzi ko ufise iyo skill yo kwedita ama video, genda nyaruka ugurure konti kuri Fiverr. Twarakoze ko ikiganiro nawe ntutangwe. So guys, nibi twashaka kuganira. Nyimba ikiganiro cyakuryoheye, ntibagire gusiga like, hama commentaire munsi ufise ikibazo cyose turazishura. Bikubere ubonye utaronse nyinshi kubereye, karibu muri munsi hariho lien ya group WhatsApp yacu, urashobora kubaza ikibazo cyose wifuza hama ukaronka inyishu. Ninga rero kuri Bitalk Business, mwari kumwe na Dr. John. Tuzosubira muri video ikurikira. Turabakunda cyane, bye bye.